Turabaramukize cyane bene data bakunzi ba bino biganiro dusanzwe tubashikiriza kuri rubuga rwitwa Ntamvuyidaheka TV. Amahoro y'Imana kugubwa neza n'ibyo tubifurije ngo bibane nanyu mu byanyu no mu banyu. Turabaye kandi kaze bugira kandi muri bino biganiro byacu igitondo gishasha musanzwe mutegurirwa na jewe Janvier Imana irambona, nkaba ari jewe usanzwe ndakibashikiriza iyo cyateguwe iyo cyatunganijwe. Ndafise ijambo ry'Imana ngomba ko dusangira ribonekana mu gitabo c'indirimbo ya Salomo, indirimbo yitirirwa Salomo. Ni igice ca 5 dusoma umurongo umwe wenyene umurongo wa kabiri. Umurongo wa kabiri wenyene tugomba dusome. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo amajambo y'umugeni. Dusoma avuga ngo nari sinziriye ariko umutima wanje uri maso, numva ijwi ry'umukunzi wanje aramutsa ati nugururira mushikanje mukunzi wanje inanuma wanje mwiza wanje utagira gasembwa, kuko umutwe wanje utonzwe ko n'urume n'umushatsi wanje utonzwe ko n'udutonyanga kwijoro. Imana yacu nihimbazwe n'ano majambo tugomba tuyasubiramo kumburengera ngo harige tugomba tuyasubiramo yose. Narija kino kiganiro kidafise intumbero yo guteba cane, murabizi ko ari ijambo kumbure novuga ni ryo kuzirikana ko umuntu tuba tugomba yuko yokwirirwa nayo medita mu bikorwa vyiwe vya misi yose aho agiye kwirirwa mu bikorwa bitandukanye. Uyu murongo dusomera uvuga ngo nari sinziriye ariko umutima wanje uri maso, numva ijwi ry'umukunzi wanje aramutsa ati nugururira mushikanje mukunzi wanje inanuma wanje mwiza wanje utagira gasembwa, kuko umutwe wanje utonzwe ko n'urume n'umushatsi wanje utonzwe ko n'udutonyanga tw'ijoro. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi. N'ano majambo tugomba dusangiremo n'umwanya mutoya tugomba tumarane, aho dukuramo iri jambo rivuga ngo nari sinziriye ariko umutima wanje uri maso. Iki gitabo kirimo amajambo novuga yuko hagoye kuvuga ko no gusigura ko bivanye nuko umuntu yumvise imvugo yakoreshejwe muri ano majambo ashobora kubona ko umengo si amajambo kumbure yo kororera umuntu kuvuga mu bantu, kuvuga mu ishengero, kuvuga imbere y'abantu. Mbere ukurikiranya amateka ya kino gitabo, ndavuze ikiganiro yateguye muri bino byavuze muri kino gitabo nyene c'indirimbo ya Salomo. Naragerageza kwegeranya amaliteratire amwe ari makeya kumbuye. Muri ayo maliteratire rero muri kahise k'ihanga rya Isirayeli, iki gitabo ngo kimaze kuboneka, ni kuvuga kimaze kubaho byose kuko hari ababayeho kitarabaho, ngo hari harashinzwe itegeko mu Bisirayeli yuko ngo atari umuntu uwo ari we wese akwiye gusoma kino gitabo, mbere ngo kugeza naho ngo batakwemerera kugisoma utari umuntu akuze n'umubiri urakuze imyaka 30. Nimba uri umusore, nimba uri umwigeme utarakwiza iyo myaka 30 utagisoma. Ngo kubera iki? Kubera yuko ibivugwa muri kino gitabo ngo ni amajambo y'urukundo rwimbitse y'umwami ayirimbira umugeni wiwe umwamikazi, kandi ngo aya majambo kubw'uburemere buri muri yo no kubw'imvugo yakoreshejwe, ngo aya majambo avuga urukundo rw'umwami Yesu, ingene yakunze umugabane w'ishengero ryiwe riri mw'isi akaryigura akabipfira ku musaraba. Mbere ngo iki gitabo ngo kigashushanya ingene ngo bizoba bimeze Yesu Kristo n'ishengero babana mw'ijuru bageze ahera cane ariho mw'ijuru. Imana yacu nihimbaze. Ngo rero urukundo rw'umwami n'umwamikazi rwaririmbwe hano ngo rurarengere cane kubwirwa abantu novuga ngo ninzoya n'abana, kubera yuko ngo bashobora guca barutwara ukutariko bakabifata ukundi bakabitahura mu buryo bw'umubiri, mbere ahandi bakababona bisuzugura bakabitwenga bisunze ibintu bivugwa n'Imana yacu nihimbazwe. None rero n'amajambo dusomye rero ahandi mbere nasomye havuga ngo
ngo urukundo Yesu yakunda ishengero burya ngo rurarengeye cyane kubwirwa ngo abana b'inzobe bataco bazi ngo barufata minenegwe, kubera ngo hariho abantu babifata minenegwe ngo bakabifata ibisanzwe n'umero ngo nta gaciro bifise. Imana yacu ntidutabare rero, birumvikana yuko aya majambo ari amajambo afise uburemere, ari amajambo adasanzwe. Muravye musanga amajambo ari amajambo bagiye babwirana hagati y'umukwe n'umugeni, hakaba amajambo y'umukwe hakaba amajambo y'umugeni. Hanyuma kandi hano naho uravye usanga ari amajambo avuga ngo n'amajambo yavuzwe n'abakobwa b'i Yerusalemu. Ahandi naho mbere usomye nko muri Bibiliya ngo yanditswe n'uwitwa Scofield, usanga hari amajambo berekana yuko yo yavuzwe n'abasaza w'umugeni. Ayo nayo n'amajambo tubona muri kino gitabo c'indirimbo ya Salomo igice c'8 ku murongo w'8. Ariko rero sibyo tujemwo, tuzobigarukamo ikindi gihe. Ikintu ngomba rero ni iki, aha tubona ngo amajambo y'umugeni n'ingene vyagenze, amajambo yavuze uyu mugeni yiganye inkuru y'ingene vyagenze ngo igihe kimwe ngo yarasinziriye. Ni ukuvuga murazi umuntu aririrwa mu dukorwa twiwe twa misi yose, yagiye kurima, yari yagiye mu isoko, yari yagiye kumbure kuramukanya, yari yagiye ku kazi kumbure ka leta, yari umwigisha canke n'ubundi buzi bwiwe bwa misi yose. Umunsi umwe rero ni nawe ariko arabariye inkuru, nuko ngaho tubona ko bayihereye mw'itiro ingene vyagenze. Ariko yazi ugerageje kwiyumvira se n'ingene vyagenze, nawe urashobora kubona n'ibindi vyatanguye imbere y'iyi nkuru. Hanyuma rero aravuga ngo narisinziriye, ariko naho narisinziriye umutima wanje wari maso. Ni koko mu buryo bw'umubiri narisinziriye, narasinziriye nk'uko abandi basinzira, ariko mugabo umutima wanje wari maso ureretse umukunzi wanje. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero ngo muri uko kuryama nubwo yarasinziriye, ni ukuvuga ngo itiro ryo mu buryo bw'umubiri ngo ariko umutima wiwe wari maso, wari uteramye, hari ico wari ureretse, hari ico wari witeze mu izina rya Yesu. Kubera iki? Kubera yuko natwe bari mu rugendo rwo mw'ijuru, burya ntitwakijijwe ngo berere ngaho nyine, twakijijwe mu buryo bwo kubaho hari ico twiteze. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero avuga ngo rero ico gihe kubera yuko umutima wanje wari maso, nca numva ijwi ry'umukunzi wanje numva araramukije. Twabonye amajambo ngaha yavuze, ubanganije gusoma urabona izindi nkuru zingene ngo yatanguye kuwayawaya. Ariko mugabo ikintu ngomba ko tugarukirako ni ikihe? Ni icuko ubwa mbere yasinziriye, hanyuma ubwa kabiri nawe yarasinziriye, umutima wiwe wari ureretse, wari maso. Muri uko kuba maso icya gatatu cabaye ngwijwi ry'umukunzi wiwe rero yararyumvise rimuhamagara, rimubwira amajambo ngaha twasomye, rimubwira ngo agire yugurire umukunzi wiwe. Kandi turavye dusanga uyu mukunzi wiwe amajambo yavuze amajambo yerekana ko uyu mugeni ari umugeni atagira agasembwa, yamushingira intahe. Novuga ngo afise intahe nziza, naho yari asinziriye mu buryo bw'umubiri kumbure, ariko mugabo birumvikana ko yari afise intahe nziza. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, hari indirimbo mu buryo bw'ikorasi kumbure ibintu tuvuga ngo ni ikitabirizo. Hariho abaririmbyi barenga bavuga ngo harahiriwe uzosangwa ari maso ngo adasinziriye, kubera yuko ngo azogira hano ngo azosanganira umwami ngo hariya mw'ijuru mu bice. Imana yacu nihimbazwe. Aha rero ngomba ko dukurambira ijambo nyene rivuga ingene umuntu akwiye kubaho mu buryo bw'umubiri, naho wosinzira, naho wosinzira n'abandi, naho woja ku kazi n'abandi, naho wobona ufata ingo ukigisha kw'ishuri nimba uri umwigisha, naho wobona mw'ibarabara mugendagenda co kimwe n'abandi, ariko
ariko ukabaho mu mutima wawe ureretse, mu mutima wawe ukabaho imwemu yawe ireretse, ukabaho ufise imwemu yera, ukabaho uri maso mu buryo bw'imkemu, ukabaho uvuga ngo nubwo ndiko ndagendagenda mu bandi, nubwo ndiko ndajana n'abandi, ariko hariho ico niteze, hariho ico nderetse, ntegerezwa kuba maso, ntegerezwa kwirinda, ntegerezwa kwiyubara, sintegerezwa kugenda nk'uko abandi bagenda, kuko ndareretse umukunzi wanje ko azogaruka aje kuntora, kandi umunsi nzamba yavuze abazoyumva kugira ngo basanganire umwami mu bicu, n'abazoba mu mitima yabo badasinziriye bataryamye umukondora zosi, n'abazoba bafise amavuta mu matara yabo. Turazi umugani Yesu Kristo yaciye akiri ngaha kw'isi akavuga kuri ba bigeme 10 ingene hariho 5 b'abanyabwenge na 5 b'ibijuju. 5 rero b'abanyabwenge ngo amatara yabo naho hageze igihe ngo barindiriye umugeni agatera kuza, hakagera no mw'ijoro saa 4 saa ngapi habayeho kuryama mugabo ngo bo baryama bafise amavuta mu matara yabo bavuga bati niyeza duca twatsa amatara tumusanganire. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, nuko rero nk'uko twumvise uyo mugani wagenze, babaho barindiriye ngo bageze no mu gicugu ngo baca bumva umukwe, bumva araje, bumva induru, bumva novuga ngo urwamo, bavuga ngo nguyu umukoraje, nguyu umukoraje, nimusohoke mumusanganire. Imana yacu nihimbazwe. Ico gihe rero abari bafise amatara baca baracana kandi baratsa amatara yabo acaraka, ibindi bica bigenda neza. Noneho nane majambo twumvise uyu mugeni yavuze ngo narisinziriye umunsi umwe, ariko mugabo umutima wanje wari maso. Ntituzi ngo inzambi zovuga turi mw'itiro ry'uburyo bw'umubiri, ntituzi ngo inzambi zovuga kumbura umuntu ari ibikorwa vyiwe vya misi yose, ariko ico ngomba gukuramwo n'ikihe, n'icuko jewe na wewe twoharanira kuba dufise imwemu zireretse ukugaruka k'umwami Yesu, nuko twoba dufise imitima novuga ngo itagereranwa n'iyasinziriye, ahubwo imitima yacu ikaba yiteguriye gusanganira umwami Yesu aho buca agarukira gutora umugeni wiwe ariwe shengero riri mw'isi. Sindi rero urashobora kuba wibwira ngo ndindiriye kugaruka kwa Yesu, niteze ko inzambi ivuga, ariko mugabo ngaha twabonye umugeni yashingiwe intahe avuga yuko atagira agasembwa, atagira irabaga, atagira ikintu na kimwe uyu mukwe yomuroposha, yomwagiriza, yomunegura cotuma ataba fier ngo amunezererwe. Imana yacu nidutabare. None wewe woburindiriye gute? Ubwo niwasinziriye no mu buryo bw'imkemu naho birashoboka yuko muri iyo minsi irangiye, muri iyo minsi irenganye, wahora ubwirwa n'Imana, ukagendererwa n'Imana mu nzozi, ukarota inzozi, Imana ikakubwira ibyo ikugomba ko, ukumva ko uganirijwe n'Imana, kandi ibyo urose ukabona biraba, ukahabwa amasezerano, kandi ibyo usezeraniwe n'Imana mu nzozi bikaba, kubera ko imwemu yawe yabona yari ikanuye, yari ireretse. Ni ukuvuga mu buryo bw'imkemu wari ufise amavuta, wari muzima, ntiwari usinziriye, ntiwagereranywa n'umuntu asinziriye itiro ryo mu buryo bw'umubiri. Ariko mugabo birashoboka ko muri ino minsi agasenga kakubonetseko, birashoboka ko muri ino minsi habayeho gusubira inyuma, birashoboka ko muri ino minsi ibintu bitameze neza, ugasanga rero nawe witwa kuri yiteze kugaruka k'umwami Yesu, ariko mu by'ukuri abo Imana ibona yuko biteze kugaruka kwa Yesu igasanga wowe nturimo. Kubera iki? Kubera ko iyi ntaho umugeni yashingiwe wowe utayishingirwa. Mbega wisuzumye ubona bimeze gute? Mbega ubona by'ukuri hamwe umukunzi wawe yoza, hamwe Yesu yogaruka gutora umugeni wiwe ari we shengero riri mw'isi, mbega wumva nawe wobamwo?
mbega wumva uvuga ngo naho nsinzira itiro ryo mu buryo bw'umubiri gusa, ariko umutima wanje uri maso, ndumva nemezwa neza ko naho injyamba yovuga ubu nyine noyitaba, ndumva nomusanganira mu bicu, ndumva bimeze neza, ndumva nderetse ukugaruka kwa Yesu, ndumva nemezanya na kemera mu mutima wanje ko ibintu bimeze neza. Mbega wumva ariko bimeze cyane ari ibyo wumva bitameze neza, wakorokeyemwo, wagendeyemwo, wumva wagirizwa, wumva bigutsindisha. Nuko rero n'ano majambo tubonye uyu mukunzi, uyu mugeni yavuze ngo nari nsinziriye ariko umutima wanje wari maso, kandi kubwo kuba maso naciye numva umukunzi wanje aje ahamagaye, yadodoye, ndamwumva, ndamwitaba. Imana yacu nidutabara. None rero sinzi wewe ingene bimeze, kuko iki gihe iyo bishoboka akaba yari yasinziriye n'umutima wiwe ukaba utari maso, ntiyari kumva umukunzi wiwe. Mugabo kubera ko umutima wiwe ari maso, yaciye azaza mukava mu bikirokiro, abyuka ngo aze gusanganira umukunzi wiwe. Imana yacu nidutabare. Sinzi rero birashoboka ko hari ivyotuma udasanganira umwami Yesu mu bicu, wisuzumye nawe ubwawe ushobora kubona ati ibi bintu ndabona yuko vyonkwegera akarambaraye, muri za ngeso, muri za mvugo, muri za nyifato, muri wa mubano, muri kwa gukorera Imana kwawe hariya ku kazi no mu bindi byose umuntu yirirwa. Mbega usanga navuga ngo ndamureretse umukunzi wanje, niyaza nzomwitaba ndamusanganira hariya mu bicu. Hamwe usanga hariho ibyakononeye, hariho ibyonona imigenderanire yawe hagati yawe n'Imana, naguhamagarira kubwira Imana ngo Mana mbabarira, kuko mu by'ukuri ndumva yuko niteguye, ndumva ko ntari prete, ndumva yuko ntari niteguye kukwakira, ndumva nosigara, ariko mbabarira ibyangoye nibi, biza ko imbabazi nifuza kwemerwa nawe. Hanyuma rero Imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi ikugirira neza. Ibisigaye tubaho navuga ngo nanjye umutima wanje uri maso, niteguriye kumusanganira. Ibifashi nabikuye, ibyaha nabyihanye, amarabaga n'agasimba nabyoze n'ubuhumane bwose. Ubu nanjye hari inzamba yovuga noyumva. N'abahirwa rero abantu naho bagendagenda mw'ibarabara, naho bakorana n'abantu, naho birirwa ku kazi, ariko imitima yabo iri maso. Abantu n'abahirwe, kuko umukunzi wabo Yesu Kristo utazira bazomwumva, bazokumva inzamba y'akamo k'umumarayika mukuru ku bicu ayireremuye, bazoyumva, bazoyitaba, hanyuma basanganire umukunzi wabo mu bicu, bagende banezerane na bibe bitazoshira. Abo bantu n'abahirwa, ariko n'abahombe abantu bamwe babifata ibisanzwe kumengo ibintu sivyo, ntibizoba, ariko bizoba kandi bizoshikana. Rero iciza suko warokwiye kuba umuhomba, ariko nuko warokwiye kuba muri bano bahirwa. Dusenga Imana rero naho gutaha mu kiganiro igitondo gishasha cyo gutaha. Mwari kumwe na jewe Jean Imana irambona, sanzwe ndabatunganiza kino kiganiro. Nane majamana numva novuga muri kino kiganiro cacu kidakwiye kuramba cyane, kimara umwanya muremure. Mwami Yesu tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise y'umugeni ngo yarasinze, ariko mugo mutima wiwe wari maso. Hanyuma rero ngo agize gutya cyayumva ijwi ry'umukunzi wiwe, araramukije, aradodo, yaramuhamagaye, aramubwiye ngo nyugururira, wewe utagira agasembwa, wewe witeguye, wewe wejejwe, wewe udafise ikikurega. Hanyuma nayo rero aryumva kuko yari maso mu buryo bw'umutima, mu buryo bw'ikemo. None umuntu wese yumvise ano majambo akavuga ngo hari ibintu ndumva, harabayeho gusubira inyuma, harabayeho kugwa, harabayeho guherekerwa, harabayeho kugabanukirwa, ndumva ibintu bitameze neza, ariko Mana numva barira aho byazananye n'ingaha, ndahabona, ndaza ahantu hazananye intege, none ngangwino ngize ko imbabazi y'umuntu numubabarire mweze mutunganye no kwemerwa nawe. Ibisigaye tubana nawe mu gitabo cy'ubugingo, ngere yandiko mubwira kandi mubereshe umugore mutabazi muri byose na hose mu buzima bwiwe bwa misi yose no mu bikorwa byiwe bya misi yose.
mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tuzabwe tubyizeye amen.